nkuko nababwiye iyi ni Limo TV Love in Motion Canada, always highlighting people who are doing good deed to people. Uno munsi tuvuga ikintu kijanye no gushima mu buzima. Iyo umuntu agukoreye ikizi cyo aricyo cyose, kiba kinini kiba gito, aba akwiye kumenya yuko ibyo yakoze aba yabikuye ku mutima, aba agomba kumenya ko nawe wabishize ku mutima. Hari inzira nyinshi yo kubimubwira, ushobora kubimwandikira, ushobora kuja kumwirabira, ushobora kumutuma umuntu, ariko ni vyiza ko mu maso mu yandi cyangwa kwijwi kurindi avyiyumvira, bimutuma nawe ashobora kubandanya. Ndafise rero umuntu umushitsi wanje no munsi muri studio, no muntu mubona yitwa Steve Biko Raphael. Arafise ikintu yashimye cyane, amaranye imyaka 19, ariko yafashe itike, afata uburyo ashira hamwe kubera ashaka we kubimwibwirira mu maso mu yandi. Nagomba duhe iyo nkuru yiyo jiva kandi aduhe n'impanuro, kuko ikintu yakoze si benshi bagikora, naho twese dushima. Karibu Steve. Murakoze cyane muvandimwe ku majambo meza, eka novuga ati na topic ijanye no gushima, nkuko kivuze uko bivuze uko bisiguye muri make, niko vyagenze. Rero uwo mutama wagiye kuraba nkuko wavyanditse kuri Facebook, ni umutama yagufashije mu gihe hari intambara. Yego. Utarandiriye kubimpara n'iby'intambara, kuko tuko tuvuga urukundo yakweretse. Gatonya byagenze gute kugira numva ikintu cagushituye cakunejereje? No kuvuga muri ico gihe kuba ahantu twakuriye ni ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Novuga ko nakuriye muri Tanzania cyane, ariko hari imigenderanire kuja mu Burundi no muri Tanzania. Muri ico gihe tuba dusubiye Burundi, tugiye Burundi, rero bica biruzura, turabura ukuntu dusubira muri Tanzania. Je ndabura ukuntu subira muri Tanzania. Okay. Hanyuma hari imyaka 19, urumva nari muto cyane. Uwo mutama abarambonye, mugabo ambona hari abandi bantu twari dusanzwe byari basanzwe bazi ko hari famille, mugabo base kuntora muri ico gihe. Baravuga bati aha kubera turi mu ntambara utegerezwa nawe ugasuma ukagira gute, nanje ndi umwana muto cyane. Okay. Ariko mutama acarantora ashira mu bana biwe. Okay. Kuva 97, 98, 99 mbi wiwe nk'umwana wiwe twaronka akantu gato, ntawe yafata ngo abana biwanje usa umwana wiwanje. Impanuro zo kuja kunyegera kuko hari intambara cyane, niyo batubwiye ati mucaha mugire gutya, kugeza aho no muri iyo myaka ko byari bigumye cyane. Turagwara, imfungurwa zirahera, ibintu byose twafungura birahera, kugeza aho tugwara ingwara basaka kuvuga ati ni nka kwashi, mugatari kwashi, mugabo iva ku mirire mibi. Menshi muco gihe bavuga ngo ni sutama, ariko mu ico gihe anyubararako angumako, turinda dutandukana, ndonse ukuntu nja muri Tanzania na wasigari Burundi, yanyubaraye ko nk'umuvyeyi. Rero bivanye n'ivyo yakoze, sino kugira ngo ni ibintu byinshi, umva aho ni muri make. Ariko kugira ngo ubone ifoto, ubone icyatumye mvuga ati reka nje kumuraba, niyo myaka 3 nubwo buzima twabayemo. Hari n'abandi bo mu mafamiye bari banse kugira gute kumfata, ariko waramfata mu bana biwe. Okay, nkuko rero bivuze ni ibintu biryoshe cyane. Hama rero wabanye navyo gute gushikaho wiyumvira ati ndagiye kuraba mutama? No kuvuga maze gushika nko mu 2008 hari radio Isanganiro bari bafite ari kiganiro bafise mengari wamaziki, sindakibuka neza, ndacibagiye, ariko ari kiganiro cyatuma umuntu gushimira umuntu yagukoreye neza kuri radio Isanganiro. Ndahamagara kuri radio Isanganiro ndashima, kubera navuga ati Isanganiro irumvikana mu gihugu cyose, ariko ndumva kumengo nta na kimwe nakoze, uko naranamurungikiye agakemanye, ariko nyene numva ntibihagije. Ariko
kuva muri iyo myaka yose naguma mvuga ati mana uzumfashe twebwe umwe muri twebwe ntaza tuze dutandukane tutsabonanye bigira nk'umuhigo niko numva abantu babaye mu Rwanda cyane n'indimi zirangora kuko nabaye ikirundi kirangora byose birangora numva nyine ndabigize mvuga ati integereza kuzogikora mugabo mana uzumfashe uno muntu tuze dutandukane umwe ntave mu mubiri undi ave mu mubiri tutabonanye ivyo nivyo 2017 rero umutima uranka cyane ndavuga ati no ntegerezwa kujyayo icyo nakoze abarundi benshi bo muri Amerika nta numwe yamenye ko nibake bamenye ko nagiye mu Burundi nawe nyene yamenye ko nagiye mu Burundi n'abantu ndavuga ati ndafite babagenzi ndaje hari benshi bashobora kubona iki kiganiro bompenyuza numva n'abantu bake cyane bamenye ko ndi Burundi abandi bamenye ko no banavuye hano ngiye mu Burundi nibaza yuko akarorero weretse abantu umutima w'urukundo wo gushima haci imyaka 19 uvyibaza nibaza yuko amuvuga uti jewe nimba ndi huno munsi hari umuntu ndabikesha ico ni kimwe hari uwundi nawe afise uburyo amerewe neza cyangwa mu kazi cyangwa naho yoba hari hose navuga ati ndabikesha naka none nko kuri wewe ufise experience muri ivyo wo hanura iki abariko baratwumviriza cyangwa umuntu wese yobazi ko hariho ikintu kiri ku mutima jewe ico no hanura na cyane kuri twebwe abana b'abantu dufise umwanya muremure wo kuba kwinsi kandi dufise umwanya muto wo kuba kwinsi mu kubaho kwacu tuvuka atakintu na kimwe kiba kiri muri twebwe niko ndavyibaza siko novuga ngo niko bimeze mu bantu ariko nkunda kuvuga ati niko ndavyibaza umuntu turavuka ugasanga uvutse uri nk'urukaratasi atakintu na kimwe cyanditse ndemera neza ko n'ibitabo byandikwa n'umuntu aba ameze nkanje nawe ivyo yandika nibiriya bavuga ati nabonye ibi nibi canke niyumvira gutya reka ngire gutya ubwo rero habaye nk'umuntu mu buzima bwacu aserutse akaza ari ugufasha cyane akaza ari umuntu ari ufasha biri muri bya bindi byubatse wa mwanya Imana iba yaratanze ku bantu cyane kuri jewe cyane kuri wewe mu buzima bwo kubaho rero ni byiza kubikoresha muri positive way kugikoresha mu nzira nziza ubundi umuntu ashobora kubona ashobora no gutahura ashobora no kumwigisha rero nimba ari umuntu yadukoreye neza nimba ari umuntu yankoreye neza nimba ari umuntu nakoreye neza no kuvuga nayikoze kubera biri no muri mu ukuntu Imana iba yarabipanze mu buzima bwo kubaho kudashima ni bibi cyane gose uko iyo udashimiye umuntu akiriho niho handi usanga umuntu yapfuye cyangwa yitavye Imana ngo sha mukiziza yankoreye ugasanga cyakiza kibonetse ari uko yagize gute umuntu yitavye Imana nkuko bivuze abantu baba bakwiye gushima uwo muntu akihari baba bakwiye gushima kuko biramuha inguvu nawe zo kubandanya bikamuha inguvu nawe bikaguha inguvu nawe zo kubandanya kuko nkuko nakunda kwaza abantu umuntu yibaza ko ugufashije abakuruta ntabwo abarutu ntabwo abakuruta kuko iyo nindi angle baba babihaye yego nkaba rero vraiment mvuga nti warakoze ikintu ciza cyane ciza kabisa ku buryo aho uri utekanye aho uri nawe atekanye ahari atekanye yego Imana izi bigushimire hama ukaba wigishije n'abandi sekiri fofere cyo gukora